Cameraman njoo. Kwanza nikae hapa. Unaanza kuvumbura cameraman waangalishe kwanza wale kule. Ya unamwona fresh. Unamwona fresh? Nje kuvumbura umukozi dusanzwe dukorana muri Ashally TV. Mukabare ahantu kereke pare ari kumwe n'iyindi baby. Ari kumwe n'inkumi je nakubiswe umuvumbura mvuga ati hapa sasa hapa. Fako tuvumbura. Ari ngaho baba ali. Yuko semenda kusali. Turamtakene. Yagiye gusenga. Je nagomba nze dukora ikanda ndavuye ngaho ryari. Ndakubaza ikintu. Kuganira n'umuntu bisaba kuri ndakubaza ngo bariko bariyo bose bacubaza ngo bariko baganira. Mwaze kuma intebe kagenda yihe. Sasa. Kauka gatuzimye kamera hama tuvugane hamucu wicara hama tuganire. Uya hano ne utuganire iki. Umeze neza ari. Neli. Yes, hello bakunzi ba Ashally TV safa mumeze gutomeze neza. I'm El my love mwari mumutade bukirwa ndameze good guys ndameze fresh nizere kuneza ko nawe nkurikirana huri hose umeze neza impunda marembe nkuko bimeze so imbere ko dukora byose banzukane kwanza subscribe ngaha kuri Ashally TV amatubandanye tuganira byinshi uno munsi uribaza ati Malove yicaye he canke ari mu biki ari he ndi mu mucyungararo ngahi iwacu nyene mu kinama ariko kandi nje ku muvumburo nabonye umuntu ngaha nje kuvumbura uri kuribaza ati ninde nje kuvumbura gumana nanje uwo muvumburo rasara ariko kandi ndarisika kubura kano kazi bivanye n'ikintu ngiye gukora but niko kazi mwantumye nk'umuvumbuzi wanyu kugira ngo nkore fresh guys kumana nanje umuntu tugiye kuvumbura ntiyoroshe kuko ndabona ndahava mbura kazi ndahava mbura kazi ariko rero ko biri kose ndo hivyo dukorera abantu dukora kugira ngo image zacu zishike kure muzirabe ndetse munakunde ivyo dukora kandi tugorore ntubizi neza ko sanzwe ndi umuntu kuri industry ya +257 kabiri gatanindwe ndi umuvumbuzi wo ku rugero rurerure sasa rengaha umuntu nje kuvumbura cameraman njoo kwanza nikae hapa umuntu nje kuvumbura cameraman waangalishe kwanza wale kule. Ya unamwona fresh. Unamwona fresh? Nje kuvumbura umukozi dusanzwe dukorana muri Ashally TV. Mukabare ahantu kereke pare ari kumwe n'iyindi baby. Ari kumwe n'inkumi je nakubiswe umuvumbura mvuga ati hapa sasa hapa. Fako tuvumbura. Rero nkuko mubizi unabona fresh cameraman? Hari nkuko mubizi jewe ko sanzwe nkora fresh. Kugira imbere ko ndabavumbura ziko abantu usanga bisigura ibintu byinshi bitandukanye. Ngoma kwanza mbanze mpamagara umugore wiwe kwanza komba nakumwe n'indi baby so umugore wiwe mbanze mpamagara kwanza umugore wiwe kwanza ndamubaze iyo umugabo wiwe ari ukora bizi neza ko mu buzima busanzwe umugabo yasohotse ategerezwa kuja kugenda avuze abwiye umugore ati je ndahana urumva sasa ikintu gihari mimi nataka nimuongeleshe peti mambo meze neza uzovumbura nawe urumva ngoma kwanza mpamagara umugore wiwe kwanza numve ingene ibintu vyifashe numve yuko yobazi iyo umugabo wiwe ariko wapi kwanza madame Ali nishampata gusa rero je sindi kwahukanisha ahubwo rero kugira ngo tugire dushire ibintu ku mugaragaro nze kubavumbura bambwira iyo bari numve yuko bahuza n'umugore numve atari muri babandi babeshe atari muri babandi bagira iki babesha bona simu kama high pit bakunzi ba Ashally TV ariko kandi kumana nanje kwanza gatoyi kugira ngo dukomezanye ndiko ndabara hari utuntu bigira kuntu bayaga hiya kiyago yanasikintu gisanzwe nk'umunyarusaku sasa ebana ndasakuza mpaka mugumane nanje ndacagerageza contact ntikirarengana okivu rirarenganya dusikirize Alo cyo nitugane ni aje umeze neza Alo Oyo umeze neza Oui Alo network zinasumbua bwana
ndashaka ko umuvumburo wanje ugenda fresh but turagerageza tu akasubiremo je ndasubiramo voilà napiga tena safi umeze neza sasa bwana mkubwa yuko hapo network za Burundi wa Halo bwana mkubwa yuko hapo nisikusikii vizuri wewe fitoi vitu gani ari ngaho baba Ali yuko semenda kusali turamtakene yagiye gusenga je nagomba nze dukora iki ndavuye ngaho ryari anamda kabisa sawa reka turaza kugira jumenga kana murondere numve yuko ndamuronga ntiyagira ati bafise telefone kuna didi agenda na simu yake yagiye yitwaye safi je nagomba nze ndamutwe tuje gukora ikiganiro sawa n'uvyivugane va mu matwi safi bakunzi ba Ashally TV mwumvise ingene abantu bagenda babesha reka rero natwe twumva atubwiye ngo umugore ngo yagiye ko agiye gusenga agiye kusali ngo rero natwe twamubonye ahari sasa akazi ko kugira iki kugira ngo tumenye ingene how bigenda cameraman twende tena kimya ata bintu birebire biciyemwo kugira ngo tuyage twumve ingene batubwira ku muvumburo wa moya mbili kwa anaongea maongezi ya kawaida oi niaje mheshimiwa mambo umeze neza Yes bakunzi ba Ashally TV baza mwababonye neza yuko aho bishaye nababwiye uva kera yuko nje ku muvumburo bumesha ndi kumwe na Ali umukozi wa Ashally TV ariko kandi ari kumwe n'umwigeme wundi musaze mumenyere muri entertainment beshi muramuzi sasa rero byinshi cyane turaza kumenya ati bariko bakora iki ngaha bagiye kimya hari akabanga nabanyegereje mwumvise bwa mbere sasa twongera niaje sasa nukuvuga uravumbuye oya sinde none sibisa bejewe cyangwa uvumbuye mwese ni muri kumwe mwese my god none ni diri mu cyamaki oya je nagiye kurondera mu waruje kuvumbura ari cejewe ndababise gato mu oya mwishira ngaho tuyage content iyo ndabona ko ndabafise mwese ndafise content basi mu basa akanya je tuyage umviriza malofi ibi bintu twaringa ibintu ze ntibikenewe baba none kwanza hapa kwanza tukige ntari yicara muri ko muganira iki kweri bwana wa mutu uyu angari jeune mu kabare na mabia ndakubazikira kuganira n'umuntu bisaba kurinda kubaza ngo bariko bariyo bose ucubaza ngo bariko baganira bari nuko ntabazi nabana nabazi ngo imwe ndabazi mugani baza naho tuzi uko bidari bikenewe ko kamera ntacho bitwaye nenti mu entertainment simunanizo yacha kwani kayo kwanza mbona mwaze kuminebe kagenda yihe sasa wanaanza kuboa bana none umviriza wewe ndio viache bana wewe unajua content arinda na abakozi ba Ashally bariteza mbona abakozi ba Ashally urusaku kandi mwumvise ibintu kauka gatuzimye kamera hama tuvugane hamucu wicara hama tuganire oya none utuganire iki rero twari tuvumbuye acha wasito urofa ali na wewe acha tu urofa sasa wewe mabuja tabiona hivi na wewe uko unajua programu lakini wewe unaruzi programu ya hivi oya ntayonzi muri mubiki sasa kuna none nje kwirondera content jewe urusaku rwambwiye ati ebana Ali na Neli barahantu kimya bucece tena sasa acha kwani kaije ntacho jena guys nababwiye ati jakazi no musika cyaye gahagarare mugabo rero je ndabahereze kakazi sinzo kwemera ko bagifuta iki bagifuse nzoshampe bakazi Yebe basi dukore content meze neza yateguwe neza apana umuvumburo oya nta yindi content je nateguye je nje kumenya ivyo muri tuganande vyitwa ko agenda kurondeye journaliste uyu muramuzi the CEO CEO boss ni the CEO uramutswa ibihowa vya Ashally TV no ni directeur wa Ashally TV ivyo barimo sasa kanambia mko sasa Marovi ngoja basi tumalize vya kwetu rumva tubiheze amace tu basi mubigire ndabo oya gatazana nyema ni gatwazana ni biraba officiel
Nira officiel. Guys, bako wananikawiza. Basi nikae wapi? Oya. Acha kwanza. Nishara ho hagati yayo. Nishara hagati yayo. Kumbe mvumburu na kuanga mtamu. Ye muhora mwigira rego ngo ngwe. Mbona niko kinye. Wavyita kujenera wambaye. Yes, bakunzi ba Ashally TV. Ndibaza neza ko mwabibonye na bado mwabibonye neza aho bari nivyo bariko barakora. Sasa hangomba kumenya kwanza. Ali ni aje kwanza. Handi mukazi nanje niko mukazi. Bana mpaka nasikia roho inatetemeka. Mutima uri kurasimbagurika. Umeze neza ari. Neli. Kweli baza ko keneye the CEO Jen. Jewe vraiment Marove ntiyama nkoresha ibigani. Ico kintu je Nijambere. Oya nijambere umviriza. None ari tutabeshanye. None basi wowe wikanziki. Ali wavuye muhira umbwiye madame ko ugiye gusenga hani gusenga. Rero uzibabwira madame ho nyirushima ari urusaku rwawe. Uzibabwira madame urabizi umenye None gutibabwira. reka hani gusenga hani ku musigiti. Wewe kwanza wabikuye waganire nawe. Uvuye muhira. Uvuye muhira. Cyangwa ndamamagarazi. Ndamamagara. Muhamagara. Hani ku musigiti. None umviriza ikibazo ni musigiti. None umviriza je mvuye musigiti shobora guhitamo nkataha canke nkagenda mu bindi. Ahubwo ikibazo je numva nuko bavuge na madame wawe. Eske avuye hehe uyu? Je abankurikira. Siache vraiment. No. Siachi kitu. Dobi yache bebiti. Ona do ukizimisha kamera je ruchadushwana umviriza sawa umviriza twumvikane sivyo tukora ibintu biri bimeze neza nabavumbuye cyarangiye mwambonye hama rero posta watuvumbuye kubera sawa okay bijya vya mbere ndaza kubifuta basi utabifute nzobibona ugatuzobura handi saguhurire ndaza kubifuta ego ali uri kumwe na Neli nk'umuyigeme asanzwe ari muri entertainment ya plus 257 ariko kandi muri mwibanga rikomeye cyane muri mubiki turi mu kazi ka misi yose ketu atufanyaje hapa kwa Ashally sijuwaje akazi hoja mwana ndi umukozi wo kuri Ashally sime none erega none je ntuzi ko nkorera mu nzira zose usanga ndi hariya nkuku none ndi ngaha hariho ingorane kandi mwarako muyaga mwese muraba ngaha mu telefone kazi mwabibonye bose bari ngaha anye mwarako murabitu twatubone muri kunangaria ni ndamwereka ngaha oya nawe reba basi kugira urinde kubira bitura muri telefone wewe birakuraba none gusohokana n'umugabo wosohokanye n'umugabo w'abandi umugore uramuzi nta munaragira gusohoka ya masaho mama bisukara umujui wewe utakutana we yizi habari riziju waruzize siko turagenda uramushusha urumva umviriza jena ajenga hani migere n'amakoro oya jena baje guseyana bwana ari ngaho oya yagiye gusenga basi mugoje nkabana nyina ariko ndakubona umuntu uzi kangu bangure gwanje mpamagara kandi gawe wari mu giharuro giharuro iki igiharo basi cuko gijambo twarimwe ya ariko kanye tureke ikintu cibanga sinemenyere kubona nta na contact nebwa je ndakuna gutera telefone kenshi nta na contact nebwa bone mufitaniye na Ashally Marove vugisha ukuri inomero ziwe ntazo zari zirimo ngaha we ntazo ari bwabone wallahi uri mubeshi je nanzi kubesha nk'uwo basi izi wanje zo zurazifise wewe ucinda zifise okay sawa oya none wewe ntiduhura muri vyinshi bosi wawe tudahura nako dosi iyo mudahura mu uri kurarikura kwanza umbiza je n'uduhura kuri tele mu ma conference kwa ntubizi none hani muri conference ali ndimo muri kumwe none ngani muri conference uzi gute ega wowe none baza kumenya amakuru yose uzi gute ikigira kibere ngaho madame yali kiganduro nukiraba wambwiye ngo yagiye ku musigiti ngaha je na telefone ko namuraba wowe wa telefone ufise mission yo kumbomorera kwanza oya je none entertainment showbiz mu rukundo ahehe hose je ndinyira murabizi Marove ndakubaza ikintu gushika ino sawe wifuza iki kugira ngo tubandanye ikintu nipfuza nazana n'urusaku kumenya hano muri mu kanywa ababunye baki navyo umenya rero nje ndabikubwiye ntabyo umenya turi mu vy'iwacu hari urukundo riko ruyubaka nuneze umudamu wiwe nuneze mawuje hariya teshkute oya none wewe uyu n'umuislamu urumva bireme n'ibintu bisahazwe bireme uko aravuze kurondera nyumba miri mabuje urabose nyumba ndogo piga
je ntambeshere okay muri muduki basi reka wewe uvyihorere ibintu vy'akazi reka wewe utuvyihorere maze gutera squat uyu munsi iyi squat wewe nyimba wiyumvira yuko yo umuvumburo sha umuvumburo nwa kijambere donc mu bituganije rega nico kibazo cyambere ngumamba basumviriza siko sinebwo ngene bigenda vumbu ijambere cyangwa umenye ibintu ibintu muteramiye ko ngaha birakanga nawe uzone igikamera wa ngeze kubona hariya sinamenye ikintu nambona dyubo biri babipostinze ngo bavumbuye nkabwaye bigereka abantu bibona mugabo iri kure ntumenye ivyari ngogira ngo nakantu bariko baratora hasi kumbe bakubundi jewe nabibonye hariya abati ya muntu kumenga sanado mugabo tani na boss wawe oya mukazi nta vy'ubujama jewe kazi ni kazi ariko kandi bwana Ali ni usanzwe urisi uduserukira mu bikorwa vya Ashally TV nimba atari bangana iki kiriko kiraje hagati yawe na Neli ko mugiye ngo muri mu biyago vy'ibikorwa bon ni le tu bas reka basi ugira umwirenga nacho reka tuvyiho aho jamangu ukikutana niko shabikwambia voilà aho samu ngo numva yuko ari ikintu utari bwigere umubwira kuko wanaje warumbye ati ana malove jewe ntundondere ngiyana lakini leo na pere aho gusa je sinzi ukurementanya nkuko none oya wigeze telefone ndenda malove we nakubyenga iki sanakubye ati ushise muhira ndindirire ngaho ndaje ikintu tuvugana mugabo wewe ntiwarinzi ngume muhira urumva ucurameneka urumva reka nawe ngene muza nakwati aba bantu aba siko ankora madam biye ngo gusenga kanisa umviriza niko yakubwiye yawe wamusaze mugiye kugiye kumusigiti kusaga niko mubwiye wamusanze muhira oya mwavuganye gute je namuhamagaye ndi mu kiganiro nari mu kiganiro ndabaza ati yana guys ikiganiro cahe uvuye gukora ikiganiro cahe wewe menye uko usa kunari mu kiganiro ibindi byose ebara peu importe muri mu bikira tugira ikiganiro rero je ndabona umenga byaryoshe jewe ndibaza abakunzi ba Ashally TV babona ngene ibikorwa biriko biragenda andura urabona ukuntu badushigikira birakwiye ahubwo bakuriye kongereza hakaguvu utuguvu rero twari ko turimvira ukuntu twoshiramwo intuzega sexe féminin kubera vyari bigabo kugira ngo ducange kandi tubandanye kandi urumva rero ni muri wa mugambi nyene wanyene icubahiro mukuru w'igihugu kwiyungunganya twese hamwe dukore kugira ngo turabe ko bishoboka turabe yuko Burundi bwejo buzoba ari Burundi bushajije Burundi buteye igomwe nkuko gwaruka gose mu mihinga yose tandukanye y'igihugu bose bahagurukiye cyari rero ni muri wa mugambi nyene turaraba impano kunuko rero tukaca tugenda nazo nyene dukorana urabona ivyumviro vyumye ngo nivyubaka mugare rero tugiye turahuza ivyumviro vya yuko birubaka uravyumva nk'ubu nk'akarorero ivyumviro vyanje na Neli ntabwo bwari vyubaka ikiganiro ariko wewe uraje vyubasa ikiganiro umva ko ataproblem bisigura ko yuko Neli agiye gukorana na Ali mu bikorwa vya Ashally TV agiye gukorana na Malove twese iyo bakumukora naje wari kwinambira ati tugende kwakira umwige mushaye mugo waje wenyene oya mugabo je narigeze kubwira yuko hari ikintu ngira nongeze bose nzi cyari mugana nakubwiye nti jewe hari ikintu ngira nongeze ngaha ndakivuga ubeshe nta n'ibintu zose bakukubwira vuga ati nta nakimwe bugera warambwiye tugomba kongerezamo ikintu ciza mugo ni wahishuse ngo mashire mu mukobwa sivyo none cyo kintu ciza ni igiki kamera none ko utovuga ati wagomuzane drone no sikintu ciza hama tuyikoze iki ko buhinga ubwo bushobozi cyane bwo twoshobora ego Neli ambwiye ngo mugomba kuyunga na Ashally TV sivyo wese sanzwe nakoze kuri mumenyesha makuru wakorera Ndaha TV kandi urabizi ko ari naho nanje naciye turatera intambwe turegera haruguru ese nawe ugiye kuva muri Ndaha wimukiye cyangwa ni partnership igiri habi
Reka kwanza ndamutse abakozi ba Ashally TV. Asa Yes, yes, ko ndabaramutse avuga. Fatiye mu mvumburo problem. Ni umuvumburo problem kandi urumva. Cha. Aho kunyakira neza. Hari ikintu kimwe. Asha madame yari ntazo bigara gukunda batugufatisha ijyambere mu muvumburo ntaranakumenya. Nico gituma nyine navuga ngiriye nabi nibaze ko biza kurangira untwaye kwa madame hamukagira. naza kutabituzanira ama views content ego kubipoperanya ahubwo bizana views ahubwo urakoze. Reka ndamutse abakozi ba Ashally TV ndabaramukije cyane. Ntiyababwiye ingene nitwa yavuganye nk'umvumbuye nk'umuntu musanze mumenyereye mugabo nibaza yuko ni sigitangaza mugani n'igitangaza ko ndavyishimiye kuba kuri kamera ya Ashally TV. Reka ndabaramutse cyane rero. Oya reka nivyandahara murazi ko ndakunda cyane mwese mugabo ubu ni Ashally TV ya ego ndabaramukije. Kubera ko wahisemo kuva kuri ndaha. Burya mu buzima kirazira kuguma ahantu hamwe sivyo ahubwo mutamba cyangwa umupanga yenagira address. Oya suko kiba gusa biraba ngombwa ko umuntu ahindura canke akunguka ikindi kintu ya mu bintu vyatumye wumva yuko wokwingwa na Ashally ko ndazi ko hariho TV nyinshi ngaha zirondera abajournaliste kandi beza nka wewe ariko muri bose wahisemo Ashally TV why not utahisemo izindi? Kubera ko uko Ashally TV yandondeye gutandukanye nuko abandi barondera ya wari gupiga franga nyinshi. Hapana ufite kuvuga uko Ashally TV yandondeye siko n'izindi zandondeye ya ni nkuko ico nifuza haraho usanga nagisanze muri Ashally gusumba izindi ego bwana ali abantu bava bibaza ati Malove wamukuye muri ndaha Neri nawe umukuye muri ndaha burya wenda nta kibazo mufite naho ubatwara abakotse. Jewe rero ico kibazo ico kibazo dacishura wewe kubizi wavuyeyo hari ikibazo catumye gukurayo. Oya ahubwo ikibazo cishuriye kubera ko kubera ko basotera abakozi bo muri ndaha. Je reka byagenze ukunye erega yabaye wa kabiri ubwa mbere twatanguye kuri Juliana aribo bita Juliana nawe nyene je mbona ngo ndakeneye kubona pe zo muze nawe basi ujya boss ninde tuvuge ngo navuga mu izina mumbabarire jewe n'ukuri ndavyisangamwo sinzi ngo bigenda gute Imana nkekanteguriye abantu bahariya bisigura neza yuko muri ndahari abantu haguha umuheza gero koronka abakora Juliana kandi ndaje ndayikunda cyane na dosi yani kuratukamuza dosi ya cameraman tuje twirukana do oya do azochaza ramonta aho zaramonta dosi ya kuri kamera dosi nawe akenewe kai jamaa yako dosi ndawukumbuye gusa urusaku mfise kuri mbose no bivuga hariya vya hariya katubana ivyo wacu gusa ntare ndafite urusaku nakashobora kuvuga gusa hariya niho hankujije niho hanamvya yo no munsi kwa aho ngeze abakunzi bashaiti bakabankurikirana of course niho watumye tumenyana ni naho watumye na Neri tumumenya kuko mbo ntiyatanguriye ariko yasanguye hariya ko twaje kumumenya fresh twaje kumumenya fresh ageze muri ndaha sivyo aho rero ndaha yubahwe umuvyeyi gusa rero nkiraha nyene muri ko mupanga gukorana gute na Neri canke Neri aje nize programa Malove atarigera akora Malove ntiyarakora neza cyane haja fika aho niho rero twari dushaka rero urumva ivyo ni ibintu biri secret ni kuvuga surprise ni paku man ukugura uguruye ni kuvuga bitega ibisasu jewe nagerageje kumwumviriza gato fresh ariko apanye iki je nafise wewe iyo ni banga cyangwa muri mu migambi yo kunsimbura mugiye ati Malove wo rero burya rero wewe ntuzi kuri jama yangu we gusa witegure yuko utanguye kwigenza nawe utanguye kuzura vumbura the CEO oya ntunteranya arabizi ko tuko mu kazi hakuna cha CEO hakuna cha nini ni kazi no kuguyu unya sio boss nje ngumara mba ndi kuri kamera hajya uyu boss iyo dota hari ni wafata kamera novuga unya ni waduhagarariye twebwe nk'abakozi ufite
ndabitahuritse kuko urumva antake ndi umushitsi faut ujue sasa ubimenye neza ndabikuye mu kiganiro uburuduke CEO usange n'umuntu ari kumpa igihumbi arakikwibye shayi baje shaki wanje kashare Neli iterambere ku kazi kiwawe canke ku bindi bintu peut-être ugenda abona evaluation yiwawe ingene igendera iratera imbere nihe hantu uri kurapanga yuko peut-être aho utabonye kuri Ashally ko kuri ndaye ko bohagushikana wanati kuri Ashally peut-être no hashika nciye muri inzira ya Ashally d'abord guhura n'umuntu mushasha mu buzima ni intambwe y'ubuzima idasanzwe ya nico gituma kuba narahuye n'abashikanye muri ndaha yabaye intambwe kuba narahuye kandi nabo duhurira muri Ashally byaciye muri Ndaha TV urumva nico gituma rero gushika ino saha mbona ko iterambere ry'iwanje tegerezwa gushikaho nshaka sivyo novugira ngaha ariko niterambere kuba ndi muri Ashally TV umuntu yakubonye kuri Ndaha yitereke ko azokuma kubona kujya nyene wakoraho canke igitego uwundi Neli atarazi isura ni Neli n'ujya nyene isura ni Neli ryende mbwa abakunzi ba Ashally TV mukazonsaba kuvumbura just ne bwavumbura mukabisaba mwebwe nyene ngiye kumwigisha ntari kumwe na mwarimu none mutadebuki ngaho inyuma ahubwo tugende uyivumbura nta kibazo babisavye namwe mubisavye turagenda no gukora ya urumva rero uko ndiko ndavuga ko bari banze muri Ndaha TV nta kibi nongeyeko uretse iciza conyene ni kujya nyene ni gutera tugira gutya imakuru meza ameze neza yihuse yo kumwanya kugira agume Yes, bakunzi ba Ashally TV mwumvise neza ko urusaku rwanzanye nsanze ari ubushanye nanze ko peut-être bari muri shushube sweet be urabona madame hari nta kimwe azomenya ariko rero urumva niripiga swata gusa uko biri kose je ndi mutadebukirwa jewe ndananirwa ndabizi ndananirwa ariko ndi mutadebukirwa nimba wakije umuriro muhungura uzimya ni oya ni arabiganiro cyose araza kubona ko atari byo atakiraje cyose nawe basi nta kundi none je baza ngo aca kibona ubunyene nuzi ko jewe ndo erega kiza kuja ko nari injya zo mwijoro ushaka injya zo mwijoro sindaziro uko biri kose nizere neza ko je ndaza kuzima umuriro nk'umutadebukirwa ndetse nka mwarimu but mumfashe tumwakire rero Neli kuri Ashally TV ariko kandi rero munzimye rero nanje rero mu note ndakuzimane ndabafatiye ko note banzuzimye kamera urumva kindi naco rero burya abakunzi ba Ashally TV baranyandikiye muri commentaire ryari ngo je ndishima twarishimye ngo twarase kuzotraja mu bindi bintu by'abandi bantu iki niki jewe bijya ababisomye ngo turishima nandise yuko duhagarise kuja mu bintu by'abantu batadutumiye umuntu yitumira guys nturabavumvyi wowe uri umujournaliste ugacubwira mugenza ngo arantu hari conference de presse ugacu simbirayo urumva ugacushika hajya bagatangura ngo ninde yagutumiye nga urumva bijya rero akantu kakagaye urumva ko ari ngorane tuca twibura ugasanga wagiye wambaye n'agapantaro ukumva gatangiye kukutibuka urumva mugabo ntitwahevye imivumburo tuzoyibandanya ahubwo tuzovumbura twongere tuvumbure hamwe tuvumbura n'abatavumburika turumvikana mugabo kijya kintu ngo birishima narababaye kweri je nta muntu numwe mana sinikigongo yigeranya ndikira neshike kumwishura nuza ashaka marova aramuronka nene wamuganira ku isimu yanje we ntibandondera baciba iwawe ntibabizi none ariko rero uko biri kose twebwe ntitwishima ariko kandi ni program y'akazi hari ukuntu kwihesha agaciro k'umuntu biva kuri we nyene yes of course biva kuri twe tugenda henshi cyane twahashye ugasanga umuntu akwaza ngo ninde yaguhamagaye wewe ninde ubona ko ndi mu kazi baje ngo ninde yahamagaye vraiment ubu ntere agaciro guys ubu ntere agaciro rero nka Neli ni wanje ni mwaza mu kubimugirira vraiment nawe muzo mutanguye kumuca intege rero impamvu twafashe ti ubu rero uzorugikena zodutumira utadutumiye tuzobiraba nk'abandi hama twebwe nkeneye content yiwanye nzorondera izindi ndabicishamo atari kuza kwitumira mu bintu batumiye abandi bantu bandi bamenyesha makuru hamajewe sinje mukakazwa nditsanye umuvumvyi vraiment oya ariko ego uko biri kose rero twacane nawe ndibazabo tubwira bumvise hama bafana namwe mwatumise ngo tumve nabi gusa nk'ukuntu Neli yakiriwe muri Ashally peut-être cyane nibiyago mwayikiraniye sivyo akantu ko nyene umvise ko kambere ko guha inguvu nakahe akantu kambere ko inguvu ofite sako twaba twavuganiye ngaho kuri kamera byinshi twabiganiriye turumva ko nje kugira dukorere mu bumwe urumva nibwo bumwe ntegerezwa kuzokwereka abakunzi ba Ashally TV nta commentaire yabo nimwe nzirengagiza yabiyindaba canke ikuraba
ico bazogusaba nzogerageza aba boss baguma bibana bamenyesha amakuru ya kucubahiriza baguma bibana bamenyesha amakuru muranyumvira sije ndabivuze reka guteranya sha sije ndabivuze nk'ubu ndazi yuko nk'ubu uwo kubaza ikibazo aba basi bibanya bamenyesha amakuru ni bande none we ntitwa mumenyesha amakuru wanda ndazi ko boss wanda ikiganiro kiraba tuna ikiganiro cyo yataraba urazi gutumubeshe urazi aba boss vraiment jewe nshira none mu boss ni giki n'amafaranga menshi umubosi ni umuntu umubosi n'umuntu wenyene avyiyumvamo ya nwara nko kuri no saha wowe si ukontrola nko na office wundi agukontrola mugo wowe ni ukontrola mugo je kuri wewe kuri je wundi wewe nanuzani nde boss sinzi ntavyo ra program hari gihe usanga waciye azakasha ni jewe boss sigura wewe kucha witwa boss kuri we ndinya ebana nyakubaho akubaho ariko se mana yaje nuko bimeze wumvise ari byo kwingana hakirikanye ni mangumi kutere reka tuzobirabira kuri terre ego ariko uko biri kose baba cyo kwanza mikro yasha ibanze kumenyere kwa hanze yini yawe yini yawe apa sasa na biri bigashe nukuvuga nsezere giriki rangizigani ndagizige okay abakozi ba Ashally TV mwavyumvise abo twari kumwe n'abantu musanzwe mumenyereye sof jewe ayo mayayi none kurancisha ndi mu kiganiro sof jewe abakozi ba Ashally TV nkuko mubibona ni Angeli Akimana umushasha muri no muryango wacu wanyu ya Ashally TV reka abatarage subscribe bose muyikore abayikoze nawe murabizi turabubaha cyane abo mubona nabo mutabona bose turubahana reka nshimire cyane banyakubahwa banyakiriye my love mugenzi wanje umukoresha yabivuze kuko ndamusaze n'umukoresha ndamushimire cyane yakoze mugenzi wawe yakoze kuntera iteka gikumvumbura nukuri sinaye bwaro nk'umuntu amvumbura ndabivuze ndavuze ati ibintu birabaho bikubaye ko giturumbuka papa wowe wipangiye programme ingene ibintu uzobitwara azubona mu mwanya barabidestabilize aha turabirangije buriya nta n'ibindi bintu tuzogira kose sasa rero bakunzi ba Ashally TV nize neza ko mwabibonye umuvumburo wanje ngene bagenze fresh shimira abantu badukurikirana cyane ai super uri wubahwe Martina uri hose wubahwe Imana bahezagire Inesa uri hose wubahwe nabandi benshi cyane mudukurikirana ndetse mugira Bakarine hariho Inesi hariho mama Erika hariho bita Husun hariho bita Adrienne yo kwizera wewe ndakuona wewe ngego uri muri babandi bafise amazina y'ama FF ni byarabu byinshi tumvikana hariho ayi super from nani from Chibichi hariho bapege menena Kaneza Martine oh my god undi nakunda kuzana Fisto Aoni benshi n'abantu benshi abantu rwe gushimira batanga support yabo ikaboneka cyane gose ariko sibo bonyene muntu wese hari abandi barabandi bashyira ko na comment hariho nabandi ntitwo bamara vraiment muri benshi cyane Imana bahezagire je ndibuka gushima uko hake nimwe dukorera nimwe dukora kugira ngo mwishime sasa mutwakire neli wacu nawe mumufate neza nkuko nanjye mwafashe neza mukanyakira mukantera intege no mumutera intege tuze tugende tumeze fresh guys rero hagiye gusha nabwiye ati 2020 tugiye mu kazi Imana yadutumye rero mpaka barashe basubire barase kuvumbura kanisabira ikintu kimwe abakunzi ba Ashally TV umuntu wese itakura kino kiganiro aze kugira commentaire apana ibintu byose twavuganye y'ukuntu anyakiriye yishimiye ko kubana nanje nkuko nangu mubanye cyane of course niyo ntumbero yo yanyuma ashatse kushikiriza sasa rero apa tunamaliza kipindi baba Ali akajambo ka nyuma ko kurangiza igana apana kuko ya nyuma nigyo uraga iri nigyo kurangiriza iganiro nawe ko yaka ndazi kwikontrola bene data hello guys ndasubire kandi ko baramusa rero nije wali Daud nkaba ndabakunda cyane no kuvyukuri ikindi naco kigira kabiri nagira ndabasabe yuko mwodushigikira mu mihinge yose itandukanye abari mu mahanga mu makungu abari ngahi wacu Burundi abari muri East Africa mwese mudushigikire nkimba harakazi ka mbere katoroshe
naka kazi ka YouTube ko gukora muri YouTube n'ugwaruka gwishize hamwe gwifuza gutera imbere ubu aho tugeze nta muntu agihakaza uyundi usivye yuko aragakreya akakarondera rero turakeneye yuko mudusupportinga vyukuri mudusupporting aho ndiko ndavuga n'abantu tuba twarashize mu matelefone yacu baguhaye aka link n'vyukuri nutubwire ati ngo uraze hari akantu usanga kababaje ukaza wumva umuntu akubwiye nti ntuzusubire kundungikira bine bivagundu nje ndumva mbabaye rwose ko cyamumva nga numva umenga nyene canihebura canumva umenga nyene no biheba nkabita rero ugiye rero kuraba ugwaruka dufise impano dukeneye gushigikirwa rero nuko kurorera ndazi neza muraraba ibintu byinshi bitandukanye muraraba abanyamahanga kubera iki mutora abarundi biwanyu nabone kubera iki ibihugu abantu muri mu bihugu bibanye ahandi kunavuga nka Tanzania why hamtu support na sisi kama gisi na sisi tunavyo support nyie Banyarwanda mu supporting ndazi neza yuko muri mu bihugu vyo hanze za Amerika za hehe n'ukuri mu supporting muronse bino bikogwa vyacu mu bihanahane hanyuma hariho nta nyambo ibura gahonzi kandi ngo nta vyera ngo de hariho udukosa twinshi dukora dutandukanye turabantu urashobora kutwandikira ukavuga bati ni mukosora haa bishobose ku buryo nkimba ari ikintu gisaba uburyo cyo gukosora turonse uburyo tukagikosora kikava mu nzira ariko mugabo hakabaho icyo bita contact mukadukontakta kuri ubwo rero je nta majambo menshi mfise yo kuvuga ko kabana nkako narinde afise menshi yo kuvuga yo kubasaba mwe muri ko muraturorera ariko mugabo ndumva umenga ntibyo nkundira ko ndabimara kuri ubwo reka tuvuga ya makeya twari twapanze yuko turonse uburyo tuzogira nkaga conference do presse ariko mugabo mugenzi wacu ngaha ati oya tijewe ndabimarira ngaha nyene bigende biheze no kuvuga ejo uzoca utangura gushikiriza ibiganiro desha none hari kindi nibabona kino basi aho nishamaliza kila kitu hari ikindi kintu gishaje conference muyame ndagende ko oya sha yova urabona rero bon nivyo rero je nariko ndavuga byukuri murakoze cyane sinzi yuko norangiriza ngaha nkaguhereza micro Bojendi baza guys tushamalizana mina mwe akazi kayo nakakoze ivyo nashaka mwabibonye kandi rero mwakiriye umushitsi mushasha Imana bayizagire cyane ciao ciao